Abanyeshuri bangana amajana 8 bakurikiranye inyigisho z'imyuga mu kigo cigisha imyuga c'inyabugimbu muri komine ya Mugina niba baronkejwe inkaratasi zemeza ko bakurikiranye izo nyigisho kandi bakazimenya igenekerezo rya 16/0 umwaka wa 2026. Izo nyigisho zisanzwe zimara ikiringo kiri hagati y'umwaka n'amezi 6 zikaba zitunganywa n'umugambi w'igihugu wiyemeje kongereza ubumenyi n'ubushobozi mu gwaruka hamwe n'abakenyezi kugira ngo bashobore gutunganya inganda zabo canke kuronka akazi mu nganda z'abandi. Passage mu mfunyapfunyo y'ururimi rw'ifaransa. Uwo mugambi ukaba ukukira ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi ufashwe mu mugongo ni banki y'isi yose. Aha Theogene Sindayihebura ahagarariye umuhuzabikorwa mu mugambi Passage arigana uko uwo mugambi utunganijwe. Izo nyigisho z'imyuga rero umugambi Passage zifasha uhereye ku myuga y'ibanze no ku rwego rw'intango ku mashure atangura amashuri y'imyuga, ugafasha n'igisata cyo mu mashure yisumbuye naco nyene cigisha imyuga, ugafasha kandi no ku rwego rwa kaminuza. Mu vyerekeye inyigisho zirya zihera ku mashure yisumbuye y'imyuga hariho ibisata 4 igihugu cabonye ko ari ibisata vyofatirwako kuko vyofasha mu iterambere ry'igihugu. Ivyo navyo ni igisata ca mbere cerekeye uburimyi n'ubworozi, igisata cerekeye ivy'inyubako, igisata cerekeye ivyo vyo gutumatumanako, hamwe rero n'ubuhinga bushasha bwerekeye guhingura inshato. Izo nyigisho rero z'urwo rwaruka nakaryo leta yabonye yuko yoha urwaruka rutashoboye kubandanya amashuri canke rukunde imyuga kugira bige bamenye imyuga bashobore kwiteza imbere. Gishasha kiri mu ntunganyo y'izi myuga nuko zifatiye ku gukorana n'abanyamyuga basanzwe bamaze kumenyera, basanzwe bazi ingene ivyo bikorwa bitunganije. Twaje ngaha kubera iyi centre ya Nyabugimbu niyo yakiriye abanyeshure benshi, no mu bindi bigo barakoze nabo nyene birashimwa kuko abanyeshure tumaze kwigisha bose hamwe barashika 7,600. Abaronka amasertifika barashika 6,000. Ariko nabo bandi mumbe bataronka amasertifika si ukuvuga ko bayobewe habanamba. Abo tuzosubira tubategurire inyigisho zo kusuzuma ubumenyi bwabo kugira nabo nyene baheze baronke ayo masertifika. Nimpaye Elboam na Igiraneza Aline bose nabo mu muryango w'abatwa bakaba bubakanye batagize amahirwe yo kurangiza amashuri yisumbuye, bakaba baciye bahitamwe kwiga umwuga. Abo rero basaba abafise inganda kubaronsa akazi canke abagira neza nabo ngo bafashe kuronka ibikoresho byo gushira mu ngiro ubumenyi baronkejwe. Neje kuronka certificat mu gisata cya sudire nkabandi umutwa. Abasangwa butaka ntabwo bakunze kuba ari benshi ngaha mu myuga. Nabonye ko niyagarukiye mu mashuri ashika 9 y'intango, maze kugera mu mashuri y'9 y'intango ndananirwa. Ndafise umudamu kandi nawe ari ngaha, tubanze dushimire leta, hama duhongere dushimire banki y'isi yose. Izi nzego zose zaragiye hamwe zibona ko ugwaruka rutoguma ruguma muri bya bintu by'amarigara, bazana uyu mugambi wa Passage wo kwitunganyiriza wo kuzaga hano mu kigo kwiga imyuga. Abafise amashirahamwe atanga ubuzi twobanza kubasaba yuko bokwegera cyane cyane imiryango y'abatwa, tukabasaba yuko hari icyo bodufasha bisunze yuko twize natwe imyuga. Uyu turi kumwe niwe mufasha wanje, nakurikiranye ivyigwa bijanye no kubarira. Nari nagarukiye mu y'umunani mu mashure ya leta. Mugambi Passage ndawushimira kuko kuva natangira kuza kwiga kuri iki kigo nawe ngukiye byinshi, kandi no mu rugo rwanje haramaze kubihinduka kubwo Passage yatwitaye kadukurikirana
kandi ndazi n'ubu kitazodutera cyangwa ngo twibagire yarashiye ku iterambere ntari kwishoboza ndabishobojwe nabo kandi nanjye shizemo umwete n'ibyo banyigishije ndabishira mu ngiro ndabona ko biriko biragenda neza mu rugo ndabyoshika amashuri ntituyige ariko umwuga tuwize mu rugo usanga ibintu bihagaze neza nkararikira n'abandi banyeshure nkanje babatwa boba barize cyangwa amashuri bakayacira hagati yuko nabo bakwijukira umwuga kugira ngo biteze imbere muri kazoza no mu miryango yabo nkashimira na passage kugira ngo igire icyo yadufasha mugatererana ko kudutera intege kugira ngo tubandanye imyuga kuko birashika tukabura uburyo ko tubibandanya tukaja tubicira hagati naje ubwanje nari natangiye ariko ndabona biriko biracikira hagati ndasaba kugira ngo mudutere ingufu tubandanye natwe twiteze imbere. Abasanzwe bakora imyuga itandukanye ari nabo bigishije iyo mikangara mu bikorwa byo gushira mu ngiro ivyo bigishijwe nabo nyene barashimira leta y'u Burundi n'umugambi passage. Izina ry'abanyamyuga bigisha turamuye iyi mikangara mu buhinga bwo gushona, guteranya ivyuma, kubaza, kurima, korora, gukora amatara, kubaka. Turi n'umunezero n'ivyishimo byinshi cyane kubona tugeze kuri uno munsi w'akanyamuneza aho ivyo twakoze bitewe iteka n'abarongoye inzego nkuru z'igihugu bikaja ku mugaragaro. Iyo leta itadufasha ikaturihira ibikenewe byose ntitwari kubishobora. Niyo nkuru Monique yaronkejwe inyigisho zijanye n'umwuga wo guteranya ivyuma arashima uko izo nyigisho zitunganijwe. Abamejeje umwuga wo gusudira ari wo guteranya ivyuma ari umwuga benshi babona nkaho menga ukora abahungu gusa. Inyigisho uko zitunganije akabirya nuko twigira ku materiye y'abamaze gushinga amateriye yabo bikatworohera kandi tukigira kumuartiza araho ubuherereye bitarinze kukugora ngo urinde gushika ishure riri kuri kure. Akunguko nuko ivyo wiguta cuvyibagira ubwo nyene uravyiga bakabikwigisha mu majambo hama ubwo nyene ugatunabishira mu ngiro ukaraba yuko ivyo bakwigishije ari byo watahuye. Theogene Sindayihebura ahagarariye umuhuza bikorwa mu mugambi passage aratera intege abigeme kugira ngo babandanye bahurumbira imyuga itandukanye. Abigeme mumenye ko umwuga w'abigeme sukubarira gusa. Icifuzo cacu nuko muri iyo myuga yose abigeme n'imiburiburi bongana n'abahungu kuko muri za mfashanyo tuzotanga nuko 50% yoba imigambi y'abigeme. Mu gihe hari benshi barima canke bakorora badafise ubumenyi muri ivyo bisata, Kristera Mbonyumugisha na ndiho kubwayo Simeo baremeza ko bungutse vyinshi muri ivyo bisata vy'uburimyi n'ubworozi bakurikiranye. Bakurikiranye bijanye no korora. Bisanzwe korora nari nzi ko ari ukorora ko nyene bisanzwe ariko nagiye kumenya ko hari ibisabwa kugira ngo worore. Sukorora uko gusa naragiye kumenya ko hari imfungurwa igitungwa yutunze gitegerezwa gufungura. Narungutse ko hari uburyamo utegerezwa gutunganya kugira ngo bibeho neza. Narungutse ko hari installation ukora kugira ngo igitungwa cyakimererwe neza. Iyi certificate nkaba nayirose mu gisata cy'uburimyi. Igisata cy'uburimyi ari ibintu byinshi nungutse. Muri ramake naranabikora ntabizi. Ubu ikintu nungutse narungutse mu bintu byo gutera ku mirongo. Iyo mirongo nayo ikabipimye ikabiri kuco bita mu gifaransa mesure. Amenya ibiharage bipimwa ku santimeteri z'ibigori, santimeteri z'ibitoki, tubyimbira uja hasi urugero meze uko babifumbira uko. Eka n'ibindi biterwa bitandukanye. Nabandanya nkora ahubwo nacishiramo akabijya kwera nizi ibintu bishasha. Cyambandanya ndabikora ku rugero rumeze neza nka saison A yituhejeje nkaba nabikoze ku murongo nkuko nabyize neza. Umugambi w'igihugu passage ngo waje kuramira abaciriye amashure yabo hagati canke bari bize ibisate bitajanye n'imyuga. Aha igira neza Herve na Niyongabo Shalom baravyemeza. Nize ni gisata cerekeye kutire. Turashimiye cyane umugambi passage wiyumviriye gushira intumbero yo kwigisha ugwaruka umwuga twebwe abo bari bagiriwe ubuntu bwo
bwo kurangiza amashuri cyangwa kubandanya amashuri tukayacikiriza hagati baratwiyumviriyeho barabona ko badoduta twenyene baratuba hafi nibyo gushima cyane turakengurukiye cyane gose uwo mugambi. Muri kino kigo cy'imyuga twize kubaka umugambi passage turabakengurukiye cyane ukuntu batwitayeho bivanye nka twebwe tuba twarashoboye kwiga amashuri tugaheza ariko tutari bwaronka uburyo bwo kugera kuronka akazi ariko ubu iri mu ntambwe ya mbere yo kuzogera ku byo twari twipfuje. Theogene Sindayihebura akaba yizeza abakurikiranye iyo myuga itandukanye ngo mu gihe botunganya imigambi yabo neza umugambi passage ngo uzobafata mu mugongo. Izi nyigisho z'imyuga bahejeje kwiga bakamenya hariho ikindi gice kibateguriwe kugira bige ingene bo kwitunganiriza imigambi. Leta yategekanije muri uwo mugambi ko abanyeshure abanyamyuga bazoca bagiriza izo nyigisho zindi ingene bitunganiriza imigambi izoca ibafata mu mugongo ikabaha ibikoresho imigambi biteguriye imaze gusuzumwa. Urwaruka rwize mu buryo bwiza cyane kuko igihe bariko bariga bararonse akantu k'inzamuzo agafashanyo kabatuma baja mu vyigwa vyabo badasiba canke ngo basamazwe na biriya. Abayakoresheje neza turamaze kumva ko kiretse ubumenyi baronse bigiriye n'inama bakigira imigambi harabamaze gutangura gukora ibikorwa bibateza imbere ari ubworozi bw'ibitungwa bito bito n'abanyamyuga rero nabo nyene umugambi ingene utunganijwe warategekanije nabo nyene ingene ubafasha muri uko kwitanga. Ni ukuvuga ko leta yategekanije ifashijwe n'iyo banki y'isi yose kubunganira mu bikoresho basanzwe bafise mu ndinganizo y'uwo mugambi. Aya mashure yose hariho ibikoresho biyagenewe, inyubako bakoreramwo zimwe zizosanurwa izindi hubakwe nshasha. Kandi ikindi gikorwa twakoze ni ugukarihiriza ubwenge abo banyamyuga nabo nyene umwe wese mu mwuga wiwe. Twaramaze gutangura kandi tuzobandanya. Abarundi barayamaze ngo nta mwuga udakiza kiretse uwo kuroga. Eremenegilde burikukiye umunyabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bujejwe indero ahamagarira abaronkejwe ubwo bumenyi kubuvyaza umusaruro. Nta mwuga udakiza kiretse wo kuroga. Nta mwuga utazodushikana kumbona kazoza. Basokuru umwuga bawiga bariko barawukora kandi ivyo umuntu yiga ariko arakora abimenya neza gusumba ivyo yiga atariko arakora. Inaco gituma umwuga wabo bari bawuzi neza. Inyigisho rero zimaze kuramura abamwumvise bane bavuga nizi zitanguye muri kino kiringo aho abanyeshuri bimwe vyo gushira mu mutwe bingana n'ibice 20% gusa, ivyo gukora umwuga nyezina bikangana n'ibice 80%. Tuboneyeho rero akaryo ko gukeza abashoboye gukurikirana izo nyigisho bose, tubasaba gukoresha ubwo bumenyi mwaronse. Umutahi wa mbere n'amaboko yanyu, nubwo bushobozi mutahukanye. Umutahi ugira kabiri, leta yarashizeho ibanki y'ugwaruka, yarashizeho ibanki y'abakenyezi. Ivyo vyose nibizobafasha kugira ngo muronke umutahe ugira kabiri. Ariko ivyo rero bikazobafasha yuko mugira amashira hamwe nyamwigendako harimo menshi. Izo nyigisho z'imyuga zikaba ziriko zitangwa mu bigo vyigisha imyuga bigera kuri 30 mu gihugu cose. Imyuga nayo bariko bariga ikabigera kuri 15.